bakege mu bapovyi cyabumva ubu uri kumva ba Fabilove ba Bifesi abana bubuye ko bumva ba star aba tuyo muziki twakoze kuva kera aba star turabazi. Yo, tunaigonga hodi tena kwako ndugu mtazamaji wa Azwan TV. We back again, kinyama yani. Bwana kuri mikro muri kumwe na Lily Ox aka Ox winner, ushakunyite the revolution, the answer. I back again and again. Nagarutse kandi mwari munkumuye cyane. Iyi ni Azwan TV, genda kuri YouTube imbere ko ibindi byose tubikora, ugire subscribe, ugire like na share, udondoshe comment yako kule. Bwana inakuwa inahitajika sana. Leo tuko na mnyama. We back again in Buja Flavor na talent ya Kigogo hapa. Ni rapper moja hapa, mnyama sana, mkali sana. Wanamuita WIZZY B. Bwana karibu sana. Kaze uduhe kwanza freestyle ngao kupita mistari, udondoshe mistari yako hapa kwanza. Asante sana bro. Karibu sana. Asante sana. Ibwira abantu muri rap ukubita bya bindi byawe wenyene. Kia, my name is WIZZY B Simba. 257. Sodoma na Gomora, Gahini na Abeli, rahira yuko hadakora ibiceri, bavukana barica n'imiryango ikarugana, tubayeho muri ca gihe cy'umuhanuzi Mesiya, abantu tuzoba dufise umutima nk'amavampire, oya ntakabaya, kundi ivyanje canke ubireke, ivyo ni vyawe kumenya, je nkora ivyanje ko ndavyishakiye maniga. Yo bwana bibutse izina ryawe. Wanamuita nani? WIZZY B. Banamuita nani? WIZZY B 257. Mwabyumvise WIZZY B. Hallelujah. Atureza koko hallelujah kuba bahezagira n'imigisha myinshi. Hallelujah. Kimya bro, kimya. Ndio bwana karibu sana, kaze mu biganiro vya Azwan TV. Asante sana bro. Ndagushimiye cyane kubona uwitavye ibiganiro vya Azwan TV. Namwe nabashimiye. Ikibazo cyambere nagomba kukubaza, nibaza ko duhuye ndagusanze hano, nagomba kukubaza umusani niki cyangwa umusitari niki kubgaho? Umusitari bitegwa n'ibintu burimwe. Urashaka kuri umusitari udandaza itomati. Tia kwa mama naka. Ati niho byose biri. Nazavoka n'umusitari. Zavoka. Ile ni star mkubwa. Nawe ni chama man. Ni watu mimi imibiri yacu birabye. Bo umusitari kubgaho bitegwa n'icyo umuntu akora. Bitegwa n'icyo umuntu akora, bigategwa n'ukuntu abyifatamwe. Voilà. Okay, bo reka nashaka twinjira cyane muri career yawe ya rap, kuko abahibongoza n'abakora rap nibaza ko bafise aho batandukaniye. Hari akenshi hari impari kumenga abakora rap barabashira hasi, ntibabaha ikibanza kibereye muri industry yacu ya Buja Flavor. Kubgawe rap ivuze iki? Kubganje rap ni style. Ni style tanga message yihuta. Me abatipe bahibongoza ndabiti bamwe baririmbira mu mapua, bamwe barira, bari babanapua, bamwe barira. Kubgabo bafise ukuntu ibintu byo babikora, bajya steam zabo nizikidemu. Usanga ari kakundwa n'abademu, anemba amapenzi, anariya amapenzi. Rap ni message kandi turimba ikintu kiri true. Jendirimba ikintu kiri true. Sikia mwana wapfutse mu gukina kw'abavyeyi bawe, ntavyo bari bitekuye, bari bakiri bato. Imana yabikoze, wavutse neza, kaze neza kwisata rukundo rugihari, abantu tuzuranye ishari, tukundira ibiceri, uzakura uzabona nuko muvukana zo kwihakana canke bagucirugwa pirato. Ukiri muto uzabona yuko isari paradizo, kura rero ubone abigira abamesi yakumbara ababaya. Unasikia? Unanichana bro. Ni message ntanga message. Apana imwe vyo kurira ngo nakupenda. Ngo tutari kumwe sinumva ubuzima. Sio turi twe. Anawachana. Jamaa anawachana sana wabanapua. Leo kabisa braza kwiyakira cyane. No musi yabazi. Okay, WIZZY B nagomba kumbura umaze kuvuga ko rap ari message umuntu atanga direct igashikira umuntu, kandi akenshi muririmba ibintu biri true, ibintu biri mu buzima busanzwe tubayemo. None kubgawe harabavuga ko rap idatera imbere cyangwa se itazana akanoti atasoko igira. Kubgawe wumva kuguma muri rap kandi umenga nta soko igira, kubgawe
bifata gute kuko hari n'abaraperi benshi bariko babivamo bavuga ngo reka twiririmbire duhibongoze niho abana bazodukunda niho agaceri kazoza ariko hari n'abandi bavuga ngo nzoguma muri rap mpaka ngume mu murongo wa rap ubivuga ko ikiwe ndumva ko abandi bari kwakwikira abana ngume ni bane poa kugira abana bazi ariko navuga ngo kanoti sinzoronka isoko mugenda irimba rap mbega Gerard revo ngeze ko ngiye kuri show ntayonzi cereza rero imeze neza okay neza ko reka twinjire cyane mu mwuga wawe umaze imyaka ingahe uririmba cyenda umusani wa kera umusani wa kera gusa nubwo bitagenze nkuko nabyifuza gusa ndabona ejo ni heza urafise experience mu by'umuziki umaze kubona byinshi ariko hari abamwe abaririmbyi ukuntu Buja Flavor barazamuka ariko bakongera bagasubira hasi ubona umenga abafatishije ariko mu mwanya muto ukababura hari ba Khalijo hari ba T-Max hari bandi ugenda urabura aho baciye si Buja Flavor hari kibazo nyabaki si Buja Flavor yonyene no mu bindi bihugu King James uracamwumva hariho ababanani abasani benshi ba matonya muri Tanzania abakongomani hariho abantu benshi baje bafuta muno buracyabumva ntuzenye umunani yigeze kuba afise questions aha mu Burundi baragiye uracyayumva nani yabasosoke ni Black G bose baragiye uracyabumva bakege mu bapobye uracyabumva uburi komba ba Fabilove ba Bifesi abana bubuye ko bumva ba star tuyo muziki twakoze kuva kera abastare turabazi none bipfira he bigenda gute canke niko bibwirizwa kumera canke hari gufailinga ca esheke kana ko bagira ahantu kanaka esheke ikunda kuba keshi kuri twege abastare babandi nyene usanga bakurikira abana yagushagura umwana ugaca umutera indu maze kumutera indumba ko bihaye byose ucuba ufise umuryango utunze jamani noma sana afisa amajambo meza cyane afisa impanuro nyinshi gose bamwita WIZZY B ugende kuri YouTube urasanga indirimbo ziwe bikorwa vyiwe ugende kuri Facebook nibaza ko naho umusanga platforms nka zose uramubona ni WIZZY B uzumva message nyinshi mu ndirimbo ziwe nibaza ko muri ko mwumva impanuro zikomeye ziva muri we umuntu agira ico atekeye aba nibo bita abaraperi nibo bita bamwe bavuga ngo imboneza ni barape bakera usanga bafise amajambo mazima akomeye ego uravuze noneho aho bikenshi bikunda gupfira ariko none umuti wa vyose ni nyabaki umuti nkamwe ubona ati kugira ngo ibi byose birangire umustari akore agire mu murongo wiwe bigende neza ubona uwo bahanura iki hoko gwiki icambere jewe icambere novuga ku muntu wese ari karanyumva zikari muri game muri industry sino muhanura ngo yitwara uko ari benshi bitwara uko bitwara amaherezo mama muyabona ni hariya mukosore nubwo atavyo tuba dushaka ico nababwira ni kubo kwitwara neza mu muziki wabo bakamenya ibyo bariko barakora umwaka ugiye kurangira turi mu kwezi kwa 12 umwaka uja kurangira niki kumbure muri umwaka ubona wungutse cyangwa se wakoze uvuga ngo uyu mwaka nakoze iki niki nungutse iki niki hanyuma ucugira kutubwire plan zawe mu mwaka uza urapanga iki urategura iki abafanzi bawe ndetse nabo muziki ndundi Buja Flavor nivyo bibazo nagomba ubigira kuvyishura ico wakoze ubona ngo narungutse ikintu muri uyu mwaka nka experience cyangwa se ikintu ninjije ha mu mwaka uza ndahitegura ibi ku muziki cyangwa kuri talent yanje ugomba kumenya plan zanje rero ndagomba ubanze umbwire niki ubona uyu mwaka uvuga ngo narakoze iki kintu ndacishimira ndi proud yo kuba narakoze kino kintu uyu mwaka uno mwaka ndashima Imana kwangira ndaweheze meze neza ego nakoze hari indirimbo warasohoye uyu mwaka ukavuga ngo indirimbo kuba narayisohoye ndayishimira ndabona ko ari ikintu yanyunguye cyane kuri iki kintu nakoze uyu mwaka muri career yanje hari ikintu cinjiye muri jewe ibikorwa biriho byinshi muri career yiwanje nasho gukora indirimbo kuri YouTube yitwa gute yitwa Kamashu ja kuri YouTube yanje wandike WIZZY 257 kibona ibikorwa vyanje kandi n'ikindi kintu nunguye uno mwaka nubwo ntarose amasho atari meshi narose show nkenya n'ikindi kintu nunguye uno mwaka kuri industry wanje ku bikorwa by'iwanje na akarusho kariho kivemo ego hanyuma umwaka uza urategura iki abafanzi bawe witegeki ku mwaka mu mwaka uza tuko tuja kwinjira muri mu mwaka uza 2023 dene baza ko
abafanzi baba bariteguye kumva WIZZY wo mu mwaka uza azoba ameze ate? WIZZY wo mu mwaka uza cyo nababwira coje babana baguma bazana ibintu byo kwasama muri industry ngo ni bande nango nabakingi abo biyita ko king bashaka king ega hariho na king w'abasazi urabizi babana bigira ibintu muri industry bashaka kwica umuziki wa Buja Flavor uno mwaka banyitege umwaka uza bitege WIZZY bitege inzoza mu bindi shusho mu bindi bikorwa nakuru yanje Toto Town tuzoza tubaho umuti Manday WIZZY ugende kuri YouTube ugire subscribe uramukurikirana ku ma platforms zose nibaza ko n'umuntu afite talent naba nibo bugushigikira hari ukuntu industry yacu imaze kuba corrompi umenga dukurikirana abastari bamwe ariko aba nabo n'abantu bafise tara kumbure batabivuga cyane ariko biri mu bikorwa byabo rero nibaza ko twari kumwe na WIZZY imbere ya kamera ya Azananye TV genda kuri YouTube umukurikirane ariko noneho ndakwibutsa kuja kuri YouTube ugire Azananye TV ugire subscribe ugire like na share udondoshe comment yako kuri micro muri kumwe na Lily Ox the revolution the answer n'ayandi menshi cyane ciao ciao turi kumwe cyane habari njema.